Mu minsi ya kera hari umuntu yahora abuzwa amahoro no guhora abona igitutu ciwe, akababazwa cane no kubona amakanda canke ibirenge vyiwe vyicafye hasi aho yagiye ahonyora hose. Yifatira ingingo yo kubihunga vyose uko vyakabaye. Uburyo yabonye bwo kubihunga kwari ukwiruka akaja kure aho bitagera akabisiga. Ako kanya nyene arahaguruka arirukanka, ariko buri gihe uko yakoze ikirenge hasi cahita cicapa, mu gihe ca gitutu ciwe naco cabandanya kumwomeka bitakigoye na gato. Yiyumvishije ko atariko ariruka cane nk'uko bikwiye, yishirako amakosa ko ariyo mpamvu atakirahinduka. Aca arongera umuvuduko, arirukanka koko, arirukanka atavyo guhagarara, kugeza igihe inguvu zose zahereye, agwa hasi arahwera. Ntiyigeze amenya ko iyo atera intambwe akaja ahantu hari agatutu, ko ca gitutu ciwe cose cari kumuvako kigahinduka ubusa. Kandi iyo yiyicarira ahantu hamwe akigumiraho, ntiyigeze amenya ko atakindi gicapo c'ibirenge vyiwe cari gusubira kumugenda inyuma. Burya mu buzima, cane cane mu buzima bwawe, iyo ushatse guhunga ibibazo vyawe, uko wiruka kose, uko ugerageza kose ushaka kubihunga, ntaho bikugeza. Ntushobora kuja kure y'amakanda y'ibirenge vyawe canke igitutu cawe ngo nuko wirukanse cane ngo uriko urabihunga. Ariko hari uburyo bumwe bworoshe bwo guhangana navyo. Genda ahantu hari agatutu, hama wicare hasi, ico gitutu n'ivyo birenge bikugenda inyuma birayonga mu kanya nk'ako gukoma urugohe. Ivyo birenge n'ico gitutu si ibitero bikurondera ngo bikwice, ahubwo ni bimwe mu bikugize. Ni wowe uhitamo uko biza bimeze, canke ugahitamo kubireka bikaza uko vyishakiye. Hitamo rero, ntuhunge ibibazo vyawe. Oya, ivyo bibazo ni ivyawe, hangana navyo, ico gitutu ni icawe. Ivyo birenge ubona bicafye hasi bikugenda inyuma ni ivyawe, ntubihunge. Ahubwo igitutu cawe kirihe? Agatutu gashobora kuzimya ico gitutu kari hehe? Harondere aho kugira ngo bihunge. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Kora subscribe nimba utarabikora. Imana ikurinde, Imana ibazigame, naho ubutaha.